Ubushikiranganji bwo gushigikirana bufatanije n'igisata cawo ni citaho abakenyezi ONIFA bwaratanguje icese ku wa 12 Ntwarante uyu mwaka umugambi wo gushigikira ibikorwa vya leta mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina mu Burundi. Intumbero nyamukuru wo mugambi akaba ari ugufasha ibihumbi vy'abakenyezi n'abigeme ndetse n'abagabo kubaho badakorerwa amabi afatiye ku gitsina. Kubwa Ponsi Atungimana umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bwo gushikirana ngo uwo mugambi uzosahiriza mu kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi mu Burundi. Twebwe mu bushikiranganji rero tubona ko hari icoza gusahiriza ubwa mbere mu bushikiranganji nivyo amabi yashobora gukorwa agakorerwa ku mutumba kanaka cyo mu komine kanaka ugasanga ntitubimenya hakiri kare. Kuri uwo mugambi rero uzodufasha yuko umwene gihugu ari wese ashobore gutanga inkuru ku mwanya mwiza ku mababa yakorewe ku mababa yakozwe mu karere arimwo afatiye ku gitsina. Ukuvuga rero muri uwo mugambi tuzoshiraho n'inimero novuga itariha aho umwene gihugu wese ashobora kugirane gutanga inkuru yabereye ku mutumba ijanye n'amabi afatiye ku gitsina. Kugira uwo mugambi uje mu ngiro neza ubushikiranganji bwo gushikirana ntibuzokora bwonyene nkuko bibandanya bimenyeshwa n'uwo munyamabanga. Uyu mugambi nivyo twe turabikora mu bushikiranganji mugabo muri uwo mugambi nyene tuzoshiramwo n'abandi badufasha kuvuga turashaka tuzoshiramwo hari ubundi bushikirana bushikana gusa uzobikora hari ubushikiranganji bw'ubutungane ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mbere n'abikorera utwabo n'abashira hamwe mbere novuga ko yigenga ayo bita organisation de la société civile dushiramwo mbere n'amashengero kugira ngo bafashe berekana uruhara rwabo mu bijanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Mwomenya ko uwo mugambi uzomara ikiringo c'imyaka 2 ukazokorerwa mu ntara zitanu arizo Gitega, Muyinga, Ngozi, Kayanza na Bujumbura Meri.